Igera ca kabiri c'umukuru w'igihugu ahejeje kwakira uwuserukira igihugu c'Ubuyapani ngaha mu Burundi, akaba yaraje ngo bavugane ivyavuye mu nama mpuzamakungu ihuza Ubuyapani n'ibihugu vya Afrika yabereye i Yokohama. Bakaba bavuze ivyerekeye ivyo iyo nama yavuyemwo, ingene bizoja mu ngiro, na cane cane kuvyerekeye ugufashanya k'Ubuyapani n'Uburundi. Bakaba kandi bavuganye ivyerekeye ibikorwa Ubuyapani bufasha ngaha mu gihugu c'Uburundi, ingene vyotezwa imbere kurusha uko vyahora. Ico kigira ca kabiri c'umukuru w'igihugu akaba yabwiye umushitsi wiwe ingene yabonye ibintu vyagenze mu nama bahoramwo i Yokohama. Akaba yaravuze ko yabonanye umushikiranganji wa mbere w'Ubuyapani, akaba baravuganye ingene Uburundi bwobandanya bukorana n'Ubuyapani kugira ngo ivyo bihugu bibandanye bishigikira vyerekeye imigenderanire bisanzwe bifitaniye. Ambasaderi yasubiye kandi aravuga ko ashimye cane kubona Uburundi ari igihugu gifise amahoro n'umutekano, uti agiye kubwira abagwizatunga b'Abayapani kugira bitabire cane ibisata bimwe bimwe vyotuma imitahe iba myinshi, hama ubutunzi bw'Uburundi bugatera imbere cane kurusha. Yavuze kandi ivyerekeye n'icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'Uburundi, aho yaza kumuha makete yamwemeza kuba umwambasaderi ngaha, ko ikintu ca mbere n'icubahiro Perezida w'igihugu yamusavye ari uko yogarukana ibiro vya JICA aha mu Burundi, navyo akaba agiye abigarukanye, kandi ko yokora ibishoboka byose kugira ngo ugusubiramwo no kubaka ikivuko ca Bujumbura ko navyo nyene agiye abikoze. Nkaba no bamenyesha rero ko ambasaderi w'Ubuyapani yahejeje ikiringo ciwe ngaha mu Burundi, bikaba n'ivyari vyamuzanye ngaha kugira ngo asezere icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu.